Inshuti bagenzi mutwumviriza turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Uno munsi mu kiganiro c'umutekano tubashikiriza ibijanye n'ikigo birashoboka gifasha gusubiza mu buzima abahoze banywa ibiyayuramutwe kiri muri zone Maramvya komine Mutimbuzi. Bertrand Habiyakare aserukira ico kigo aratuyagira uko vyifashe. Jewe nk'umuntu naciye muri service za santé nakoze kwa myaka myinshi muri Tanzania, nakoze muri communauté nyinshi haba muri Tanzania cyangwa muri Australia. Nasanze hari ibibazo bikunda gushikira ama communauté menshi, harimo ibibazo bijanye no gukoresha ibiyayuramutwe, haba mu bihugu byo muri Australia nabibonye, haba muri Tanzania nabibonye. Hano rero navuze ati none abandi bariko barakora ibindi byinshi, none twebwe canke jewe n'umuryango wanje twokora iki? Hama ndagirirwa ibakwe ryo guhura n'abandi bantu bari bafise ivyumviro nk'ivyo, bavuga bati twarabuze ingene twogira centre runaka yofasha ugwaruka canke n'abantu bakuze bamaze gufatwa n'ikibazo cyo kumenyera gukoresha ibiyayuramutwe. Nsanga abo twofashanya urugendo, ncanzana uburyo turubaka centre hari Ngozi, twayuguriye muri 2020 mu ntango. Iratangura gukora buke yatanguye gukora yitwa ko ariyo kuryamika abantu, kuvuga hajya abantu basinzikaye cyane bakeneye kuryamika kugira bahabwe imiti ihari, hanyuma bafashwe mu bijanye n'ibiganiro n'ibindi bitandukanye bakorerwa kugira bashobore gusa n'abakiruka bace baje mu buzima busanzwe. Twakoze nk'amezi makenya turakira abantu batari bakenya, mugabo dusanga ikibazo gihari nuko kubatunga birazimvye cyane, ko nta mahera menshi baba bafise, kandi ntitwari gushobora kuronka amafaranga yo gutunga abantu bose twari gushobora kuronka. Mugabo kandi dusanga niyo tubasubije inyuma, haje tuvuga ngo bateye imitende bariko biyemeje guheba, basubiye muri societe irabata ivuga iti abo baramaze kumera nabi, abo n'imiryango yabo ikaba itakibitaho cyane. Ahubwo usanga nubundi agarutse mwibarabara cyangwa agarutse gukoresha bya bindi imbere cyane gusumba. Cyo dusanga ikibazo gihari sico umuti wari so kuryamika abantu cyangwa kubaha imiti yibonetse, ahubwo no kuraba muri communauté aho ikibazo kiva, tuje kugira ingene tuje gufasha abantu gutegera ikiro kibazo ko kingana, no gushobora kubafasha gutegera ko hariho ubufasha mu gihe naka cyangwa umwana wiwe cyangwa yoba afise ikibazo kijanye n'ivyo bintu. Niho twaje twiransa muri systeme, muri programme ya prevention, uvuga gufasha gukingira abantu ko barinda kugira n'icyo gihe cyo gukoresha imiti ibiyayuramutwe muri rusange. Twagiye mu mashuri rero atandukanye, tuja mu université, tuja mu masoko, turaganira n'igipolisi mu maprizo aho dushoboye gushika cyane Ngozi niho twatanguriye. Turagira ama formation atandukanye ku bantu batandukanye, amaforum atandukanye. Turabona ko ego ikibazo turiko turagerageza kukigwanya mu byo gusigura ibibi byaco n'ibiki byose, mugabo hari ikindi kintu tutarakora bijanye no gufasha abo bantu bafise bashaka gufata ibiyayuramutwe cyangwa babona ngo ntawe ni mutu reze gufata ibiyayuramutwe. Turabe ingene twabafasha kugira ngo ntibande gushika iyo hose, nuva turondera ikindi kintu bokora mu buzima bwabo cyo bateza imbere, ku buryo batonda gufata ibiyayuramutwe cyangwa niba bari batangiye kubifata babone ko ariho alternative nziza yo gukora ibindi bikorwa byabashobora kubateza imbere, bagashobora kuva abantu n'ibyo bintu. Muri uko niko iciviro caje cyo kubaka centre y'Ingozi hamwe n'iyi centre yo ngaha mu Maramvya. Yaratumenyesheje intumbero nyamukuru yatumye bugurura ico kigo cyo mu Maramvya n'ihangiro bafise. Aho twatangura twugura ino centre ngaha mu Maramvya mu kwezi kwa mbere mu mpera, twiyemeje ko twojana n'ivyo ugwaruka gwifuza gukora. Tuba twe tube hano dufite centre twayuguruye, reka turondere amahera ahashoboka hose dushobore kumviriza abagwaruka ruri hano, tuje ku matere hirya no hino tuzunguruke tubwire tutirumva hariyo centre, mbega bari wifuza ko centre yokora iki, turabe tugire liste y'ibintu byose dushobore kuronka, cyo tugaruka ngaho bari dukora kugira ngo dukore ibyo abantu bashaka. Mugabo dusanga
ntidushobora kuronka uburyo bwo gukora ibintu abantu bose bazokwifuza gukora. Turavuga reka tutangure na bikeya dushoboye. Turavuga reka tutangure basi no kudoda ni mashini, reka tutangure no kwigisha abantu ibijanye na computer, reka tutangure no kwigisha abantu ibijanye no guteka, reka turabe ingene twokwisha abantu ibijanye no gukora ama projet mato no kumenya kuyakurikirana, kumenya ko yakoze neza n'ibintu nk'ivyo biya bita entrepreneuria n'ibintu nk'ivyo. Dutangure n'ivyo hama turaba abantu baza nidusanga abantu bahari bashaka n'ibindi bintu runaka, ibyo bindi bazoba bashaka tuzobiranderera uburyo mu nyuma. N'impamvu kuri ubu dufise ivyo twatanguranye navyo, twibaza ko mu minsi iri imbere bivanye n'uburyo tuba twaronse ko tugomba turonka abantu benshi batwitura bashaka iki, bashaka kijya aho bashaka vyose, ari ugasanga ntibikunda kubera ibikoresho umuntu afise ntibikwiye, ntibigira hahandi wari wifuza ko bishika. Muga tuvuga tubumva bukebuke n'igo rugendo, nuvuga tuzoma turiteguye gukura uko mwabonye no centre nini cyane aha twinjiye ubu no munsi rona naho si hato mugabo turafise n'ahandi hangana nka inshuro zibiri hirya gatoya tutuguruye. Nuvuga ko hiteguye kwakira abandi baba bafise ibindi bintu runaka mu gihe twaronse uburyo bwo kubafasha. Aisha Ismaili ari mu bafashwa n'ico kigo yahoze anywa ibiyayuramutwe, amenyesha ko ico kigo kibafasha cyane mu nyigisho zo gusubira kuba bazima, kandi ko ico kigo ari nyinshi kugwaruka rwanyoye ibyo biyayuramutwe, ngo izo nyigisho baronswa zituma basubira kwizegwa mu miryango. Ngaha kubwanje kwanza haramfasha nk'umuntu yahoze anywa ibiyaruramutwe, nabiciyemo igihe kitari gito cyane, kandi hariyo byinshi numva muri jewe ko byanoneye byinshi. Mu gihe rero numvise iki kigo kubwanje numvise ko ari inyishu ibibazo mfise kuri jewe. Hambere hamfasha gutekana neza mu mutwe no kugira kumenya byinshi bivanye n'abigisha batandukanye badukurikira. Nkaba nshobora kandi gukora igikorwa cyo kumobiliza abandi bagenzi banje bakikoresha ibiyaruramutwe, kubasaba ko tuja hamwe mu nyigisho zibera mu kikigo. Kidufasha kwikingira byinshi nk'umumama afise abana batatu, nkaba nahoze nanyoye ibiyaruramutwe igihe kinini, ubuzima bwanje ntibumeze neza, ari ibibazo mfise. Me nje ngaha nkaganira n'umuntu ajuje kunyumviriza, umuntu afasha kumenya ubumenyi bwinshi, numva ikintu gikomeye cyane gose. Ni nyishu twaturonse mu gwaruka rw'Uburundi n'amahanga yose barashobora kuza, kuko hari ibintu byinshi dukeneye kugira kumenya. Icambere nafashijwe no kwitaho cyane agateka kanje, kuko niyo myaka yose maze mfata ibiyaruramutwe ari ibintu byankurikira, ati naco azavamwo, bamwe bashira ku ruhande. Menga narisanze n'abantu baca barama n'inguvu zo kuba mu bantu, kuko iyo ufashe ibiyaruramutwe kenshi ukunda kwishira ku ruhande, kuko ubona uyu muntu atagutahura mufata nk'undi muntu. Nafashijwe ico ni cyambere. Hama kubwanje nta byinshi nzi, ariko rimwe ndaryoherwa yo numva directeur ambwiye ati wowe urashoboye iki, wowe urashoboye iki. Ni ikintu kima courage kandi kikamana estime de soi, nkiyumvamo je nyene. Ego nkaca numva ko noterera nakamu kenshi ku bagenzi banje babirimwo, kuko nasanze twihenda cyane. Umuntu ajya kunywa ibiyaruramutwe ahunze ikibazo, kumva ugasanga witeye ibindi bibazo byinshi bisumba bijya wagiye warkurahunga. Two turaterana kamugu cyane dutanana ama conseil duhabwa aha mu kigo, kuko baradutekerera ibyo byinshi, nibyo bituma tuja mu kibano, tuja mu bagenzi bacu tukababwira ibyo twokora.
turifuza ko tuzoshika kure, ko tuzogira ubumenyi bwinshi, kuko nasanze tugiye hamwe niyo twiga vyinshi kandi turonka n'ibintu vyinshi bifise akamaro. Ku bwanje jewe ndashobora kuba nzi gusuka, ariko kubera atamutahe kandi atana abo bantu ufite nosuka, ugasanga iyo don imereye nabi. Me turi ngaha tukaba turi benshi, akansaba ndamusuke, uko ndamususe nuko azabwira uwundi, uko nuko usanga ijya don yanje iramenyekanije. Nico ni ibintu vyinshi twiteze kuzobona ngaha mu kigo, kuko iki kintu kwanza kubona kibaho ni ikintu cyambere cyane gose. Mora niyumvira kahise kanje mvuga ati iyaba mu myaka natanguye kunywa ibiyayuramutwe hariho ibintu nk'ibi, sinoba nogera muri addiction, muri alcoolisme, hariyo soutien nk'iyi. Kuko uvuga ati hajya muhira binaniranye, hariho abajejwe ibi kandi babizi, banahura, barashobora kumpanura, kandi impanuro ko baguhanura nuko wowe nyene ufata ingingo ukaca ubiheba. Ahamagarira uwo wese akinywa ibiyayuramutwe na cane cane ugwaruka kubiheba akitura ico kigo kugira bamufashe kongera kugira ubuzima bwiza. Impanuro no bahanura, icyambere ni kwitaho sana amagara yabo, kwikunda cyane. Mu kwikunda ni kwegera abashoboye kubafasha. Ugwaruka umwana akiri muto abazi ko ashoboye vyose, et pourtant ce n'est pas vrai. Kubera mama papa ari ngaho, abari ngaho kugira agufashe kwavansa ejo heza yiwawe. Mugihe rero wibwiye ati kubera izi ngorane mfise nihereze iki kintu, uzosanga ugiye kuzana ingorane nyinshi, kandi nico kintu kitazoshobora kukiza izo ngorane zose umaze kuzishiramo. Colonel de Police Burakeye Desire arongoye igisata c'igipolisi kijejwe kugwanya abanywa, abadandaza n'abakwiragiza ibiyayuramutwe mu Burundi, aremeza ko ibiyayuramutwe mu Burundi bihari, bidandazwa, bikanyobwa mu gihugu cyose, akamenyesha ko bimwe biva aha mu gihugu ibindi hanze y'igihugu. Yaramenyesheje ko ibiyayuramutwe binyobwa n'imigwi yose y'abantu na cane cane ugwaruka. Yibukije ko ibiyayuramutwe vyica abene gihugu ku ngero zose na cane cane ugwaruka, narirya arigo Burundi bwejo. Aha mu Burundi ikijana ibiyayuramutwe sagasesheshwa rumuri, ibiyayuramutwe birahari, biradandazwa, biranyobwa, birakwiragizwa, bikaza biva mu mihinga itandukanye canke ngaha mu gihugu hagati. Mumbajije aho vyoba binyobwa cane gusumvya ahandi, mu gihugu cose hariho ibice bitandukanye ibyo biyayuramutwe bihanyobwa. Mu bisaje cyo novuga aho binyobwa cane na ahantu hahurira abantu benshi. Murazi ko ahantu hari abantu benshi niho usanga hari ingeso zitandukanye. Aho no cavuga cane cane ko ngaha mu gisagara ca Bujumbura, mu makartie atandukanye ya Kamenge, za Bwiza, za Buterere, za Buyenzi, za Kanyosha. Muri rusange naho usanga hari abantu batandukanye baba basanga imico isanga itandukanye, basanga hacavukiramo ibyo bintu myongeso yo kwihereza ibiyayuramutwe. Muri rusange imigwi yose, yaba bakuze, yaba bato, yaba abagore canke abahungu canke abagabo, bose urasangamo abantu bihereza ibiyayuramutwe, ariko ku rugero rutandukanye. Uyu munsi byo tumariko turabona abihereza ibiyayuramutwe cyane n'abajene, abana bakiri bato nibo bihereza ibiyayuramutwe gusumbya abandi. Mwo kwibaza ati mbega none ni kubera iki ari abo bajene? Ico tumaze kubona, abo tumaze gukurikirana, keshi kunywa ibiyayuramutwe bitangurira mu marigara,
abana bakiri bato usanga bari mu marigara, ugasanga muri iyo rigara haciye havamwo abatangura kuza baranwa hama bakandukiza abandi. Mu bisanzwe ikiyayuramutwe bagenda batangura nk'uko umenga no kwinezereza, bakanywa nk'itabi bakumva mu nyuma ntisisawa, bakagenda ku rumogi gutyo uko bigenda bisumbanya intuzeya niko ukunda gusanga bagenda barabifata. Abajenere buno munsi baravyihereza cyane kubera amarigara, ugasanga benshi nta encadrement ihari, bigatuma baja mu byo biyayuramutwe. Ahantu nagaruka ku kijanye na ibiyayuramutwe binyobwa ngaha mu Burundi, biri ubwoko bwinshi ku buryo nuhavura ngo ndabidondagura ndabimare, kubera mu bisanzwe aha mu Burundi sinovuga ko hari ibiyayuramutwe no kwita ko ari pire bidacanze. Icyo novuga ko kihari kidacanze n'urumogi bita cannabis. Ivyo n'ibiyayuramutwe barima haba ngaha mu Burundi canke mu bihugu duhana imbibe, barabirima hama bakabishora ngaha hama bikadandazwa. Mu combo na cokogwa nobanza kuvuga ku bene gihugu bose muri rusangi bagatahura neza yuko ibiyayuramutwe biriko birica abene gihugu bose muri rusangi, na cyane ko nababwiye yuko abakiri bato aribo bariko bavyihereza cyane. None ejo karibo kazoza kejo, ejo Burundi buzoba bumeze gute? Birasaba rero yuko abene gihugu bose batahura yuko ibiyayuramutwe biriko birica kazoza kejo. Ejo Uburundi butazoronka abakozi, butazoba bufise abantu bakomeye kugira bashobore kubandanya batunganya iki gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ico nogaruka ko ndiko ndabwira bene gihugu bose muri rusangi, botahura yuko abadandaza ibiyayuramutwe benshi niwakurikirana gose, nibakurikirana bazosanga ata mwana wabo numwe abinwa, usanga bakingiye ntavyo banwa. Ukunda gusanga rero bariko barabyihereza baturira abandi bana babandi bene gihugu, mugabo bo batabinywa. Nibo uzosanga n'ababidandaza bagendera mu mamodokari meza, nibo uzosanga baba mu mazu meza, ariko ugasanga abandi bene gihugu ntibabibona, barareka abantu bakabandanya bakora ivyo bintu kandi biriko bica abantu babo. Ni gutahura rero ko abene gihugu bose yuko ivyo bintu biriko biratwicira kazoza kejo, hanyuma tukaja ku kivi tukagwanya ababidandaza hamwe n'ababinwa. Abandi novuga twobibona kumwe kandi tukabikora twivuye inyuma ni abapolisi nyene, twese dukorana, abajeje intwaro, abajejwe ubutungane, tukazirikana yuko ari twihamagariwe gutegura ejo h'igihugu cacu. Ivyo biyayuramutwe rero birahica, tugerageze rero duhanure, vyanse duhane. Kuco novuga ku bavyeyi tugaruke muri encadrement y'abana bacu. Abana twarabahebeye amarigara, abana twarabahebeye abigisha abarezi, turabarungika ku mashure, bamwe ahubwo kugira batuve iruhande gaturaba nk'ishure riri kure atiga tango wavura tugora, gasanga twabahevye itiko turabagirira encadrement. Hanyuma nitwibuke no kubayagisha kugira tubibutse ingaruka mbi z'ibiyayuramutwe muri rusangi. None rero nohaca mpamagarira abavyeyi ko bogerageza bakagaruka gukurikirana ugwaruka gwabo. Hanyuma akandi kantu nokongera ko gakomeye cyane, mu bisanzwe kuva kera twari tuzi yuko uvuze abavyeyi muri rusangi, umuntu yaca yumva hafi na hafi abakenyezi. Ariko uyu munsi mu bafatwa dukunda gusanga abakenyezi aribo bariko barafasha cyane mu bijanye no gukwiragiza ibiyayuramutwe. Biva kuki? Sinovuga ngo biva kuki, twe ku ruhande rw'iwacu mbo turabinegura, ariko bakoreshwa kubera inyambaro zabo. Kujya kuntu bambara, abakenyezi bambara biroroshe gutwara ibintu bitandukanye, ugasanga baciye mu ryahumye abapolisi. Nosura gutanga impanuro ku bakenyezi barabe bigarure, bareke kutwicira ibibondo
kandi vyabo, ariko biboneka yuko hariho abakenyezi bamwe bamwe bariko barata akaranga kabo ka kera. Ayo mashirahamwe nivyo arahari kandi atari make, hariho na menshi dukorana. Mutirego dukorana gute? Ayo mashirahamwe murabona turagenda muri operation runaka tugafata tukajaho ivyo biyayura binywere, aho benshi bakunda kwita mu ma point show, nivyo tukabafata. Tumaze kubafata mu bisanzwe bihereza ikiyayura mutwe, yaramaze kuba depanda nico kiyayura mutwe, amaze umwanya muto atagifata acagwaraga kwa gufa. Abo rero kenshi duca twikora kwa ayo mashirahamwe tugaca tubabashira, bakagerageza bakabakurikirana, bakabavura hanyuma bagakira. Hamico no kongera ko aranadufasha mu bijanye no kumenya mbega bidandazwa gute, bidandarizwa he, kuko barabimenya kumva ko baba bari hafi nabo bantu bavyihereza. Ariko nsubiye inyuma gatoya, ayo mashirahamwe mu gipolisi muri antidrogue turiko turaraba nabone tubakurikiranire hagufi. Ayo mashirahamwe n'ahari karavuka menshi ntafise intumbero zo gutuza ibiyayura mutwe, ahubwo hariho mwamwe bimaze kwigaragaza yuko ahubwo boshima ko ibiyayura mutwe vyoba vyinshi kugira baronka akazi kenshi, ni kuvuga baronka abo bavura benshi, baronka amafinansema menshi. Abo rero turiko turagerageza kuraba kubijanye n'amategeko, turabe yuko twobishikiriza ababijejwe kugira ayo mashirahamwe barabe yuko boyahagarika. Yarangije asaba abapolisi, ubutungane n'intwaro gufasha kugwanya bimwe biboneka ivyo biyayura mutwe. Ni kuvuga tuko turagira operation ngahi Bujumbura, ariko kugira dukore neza byaribaye vyiza ari uko twoshika mu gihugu cose. Sino gushika mu gihugu cose, twokorana n'ibindi bihugu. Uyu munsi ari bihugu byinshi dukorana byo muri Union Africaine canke ibindi byo kwisi, ariko ntiturashobora gushwara igihugu cose kugira habeyo amayinite ya antidrogue, arico gikorwa ajejwe. Ico kibazo twaragishikije, nebaza yuko abadukurira bariko baragikurikirana hagufi. Iyindi ntambamyi n'urwego rutahari bwo mu nzego z'igihugu bose baba bakorera mu bijanye no kugwanya canke gukurikiranira hagufi ibijanye n'ibiyayura mutwe. Murabizi yuko hari ikigo twunda kwita BBN kijanye gukurikirana ingene inzoga canke amadoze y'inzoga nyiragenda. Mu mazi imisi mubona yuko ari inzoga usanga zagiye ku isoko, inyuma y'imisi mike yikumva zugaye kubera kuzikora bazikoze nabi. Hariho mu rwego rw'amagara y'abantu, mu bushikanje bw'amagara y'abantu, hariho ivyo bisata bijenye gukurikiranira hagufi ibijanye n'ibiyayura mutwe. Ko mu bagara y'abantu bo murabizi yuko hariho imiti usanga ari drogue. Hari imiti usanga ari drogue bayikoresha bivanye n'umugwayi ingene agwaye. Hariho ayo mashirahamwe muriko muravuga ajeje nawe gukurikirana ivyo bintu. Hariho ibisata bitandukanye, vyari kuba vyiza ivyo bisata byose biri kumwe kugira tuze turigira hamwe ivyo bintu byose bijanye no guhungabanya amagara y'abantu canke ubwonko bw'abantu. Ico gitase stade ko turasaba yuko ico gitase cojaho duhurikiyemo twese kugira tuze turarabira hamwe ivyo bintu bijanye n'amadrogue canke ivyo bintu byose umuntu yihereza bishobora kumutuma ahungabana. Aha niho ikiganiro cacu kirangiriye, naho ubutaha. Baza ingena mahoro aryoshe, baza iyo mitima yanyu, baza ingena mahoro aryoshe, baza ingena mahoro aryoshe.